Ndagushimiye wowe ufashe akanya kawe kugira ngo wumvirize no majambo. Imana iguhezagire kandi igutahuze, ivugane nawe, iduze ugutahura kwawe, igukoreshe ibikwiriye kuko nivyo dukwiranye, nivyo bikwiranye n'abayizera. Nitwa Sheikh Niyonizigiye, hari amajambo maze kuganira namwe, hari ikiganiro ikibazo maze kuvuga ko akatari gake, ikibazo kivuga ngo mbega ukwizera rukirisu ni umuti w'ingorane z'abantu canke n'isoko n'inkomoko y'ingorane abantu bafise, niko gutera ingorane abantu. Ndazi ko atari mwese mutahura iki kibazo, hari abakristo benshi bafata ico kibazo nk'ikintu umenga nta siguro gifise, ariko hari abagifise kandi ni vyiza ko dushobora kubafasha. Hanyuma ikindi nashaka kuvuga nuko mu bintu mvuga birashobora gutuma bamwe bumva umenga nihaye ububasha bwo guca imanza, bwo gusuzugura abantu, bwo gutandukanya abakristo b'ukuri n'abatarabukuri. Mu vy'ukuri intumbero so guca imanza, intumbero no guhanurana no gufashanya. Murazi n'abavugishwa n'Imana ba kera barahindukirira bene wabo bakavuga bati ivyo bintu murimwo sivyo. Imana yaduhaye amasezerano idusaba kwitwararika iki nayo masengesho mukora n'izo ndirimbo muririmba, mbere Imana iravyanse kuko mubivanganya n'ivyaha. None rero so guca imanza no guhanurana. Hanyuma nashaka kuvuga rero kurindi ijambo rivuga ko bidashoboka ko kwizera guturuka ku Mana igororotse, Imana itunganye 100% gushobora kuba ukwizera ataco kumarira abakwakiriye. Imana nziza ntishobora gutanga ibintu ataco bimaze. Ivyo bintu ntibishoboka iyo bene kwakira uko kwizera bakwakiriye vy'ukuri. Ikiganje ubwenge bw'umuntu nico kiganza n'ubuzima bwiwe. Ivyizegwa vy'urufatiro ubuzima bwacu bwubakiyeko, vya bintu twemera nk'ukuri ngendegwako mu buzima bwacu bwa misi yose, nivyo bivamwo ingeso zacu. Hanyuma vyinshi mu vyizegwa biganje ubuzima bwa benshi ntibituruka mu ijambo ry'Imana, bituruka mu binyoma Satani yinjije mu miryango, yinjije mu mico, tubikuriramwo, turavyigishwa, bihinduka ubuzima. Hari igihe rero umuntu ashobora kuba ari umukirisu mugabo ugasanga ivyizegwa biganje ubuzima bwiwe ntibituruka mu ijambo ry'Imana, bituruka muri ya mico iri mu binyoma n'imitego vya Satani. Iyo bigenze gutyo rero niho duca dusanga hari ingeso zinyuranye n'ubukirisu, zinyuranye n'ico ijambo ry'Imana rivuga, ariko zigaragaza cane no mu bitwa abakirisu. Reka mfate akarorero kamwe kugira ngo bitworohere kumva ico ndiko ndavuga. Iyo usoma ijambo ry'Imana mw'itanguriro Bibiliya igice ca mbere umurongo wa 26 na 27 nigihe Imana yavuga ngo reka rero tureme umuntu kandi tumureme mu ishusho yacu. Iraheza irema umuntu ngo ari uburyo bubiri, umugabo n'umugore, imurema mu ishusho yayo. Umuntu wese ariho yakomotse kuri abo bantu babiri bare mu bwa mbere. Ako gashusho Imana yashize muri bajya abantu babiri ba mbere kagiye karahanwa kava kurunganwe kaja kurundi. Ni kuvuga ko umuntu wese yitwa umuntu uko asa kose, uko ari kose, arimo agashusho ndemanwa Imana yamushizemo. Hanyuma murabizi bantu musoma ijambo ry'Imana, harageze igihe abantu baraba abanyabyaha, barakora ibyaha birenze urugero kugeza naho Imana ihitamo kubahana ibasukamwe amazi mu gihe ca Nowa. Ariko mu nyuma bamaze gupfa, hanyuma hakarokoka bakeya Imana yari yazigamye, Imana ikiratanga itegeko iravuga ngo uzohirahira agasesa amaraso y'uwundi muntu nawe nyene amaraso yiwe azaseswe. Imana ishiraho igihano co gupfa ku muntu wese yishe uwundi muntu. Ica yongera ko ngo kuko umuntu yaremwe mu ishusho yanje. Murumva ko Imana iri kwirakurikirana ka gashusho yashize mu muntu, ikavuga ngo ntihaze hagira umuntu arengera uburenganzira bwo kubaho bw'uwundi, uzobikora nawe nyene azabwakwe. Kuko Imana yashaka gukingira ka gashusho kayo yaremanye umuntu. Murumva ko kuba twaremanywe agashusho k'Imana bituma twese tugira agateka ndemanwa umuntu wese ategerezwa kubahiriza. Kirazira gusimbira ku buzima bw'umuntu ukabugira uko wishakiye, kuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Ariko ivyo twakuriyemwo, bamwe muri mwebwe mwakuze mwigishwa ko hariho ubwoko bubi, mubwirwa ko hariho abantu babi, ko hariho abantu bo kwanka, ko hariho abantu bo kutizigira. Ugasanga hariho abantu wanka utanabazi bifatiye kuri ivyo bintu umuntu yakuriyemwo. Aha ndiko ndavuga rero vya binyoma biri mu mico
vyigishwa usanga no mu miryango imwe imwe vyarigishijwe. Umukirisu wese ataganzwa n'iri jambo twabonye ko umuntu wese yaremwe mu ishusho y'Imana, ko umuntu wese ategerezwa kubahirizwa kubera ico. Umukirisu wese yaretse vya bindi bituruka mu mico bikaba arivyo biganza ubwenge bwiwe, uzobibonera mu ngeso ziwe. Azoba umukirisu yanka ubwoko bumwe ba bantu yabwirwa ko ari ubwoko bubi, azoba avuga ko amajambo mabi, azoba umuntu afise amacakubiri, azoba umuntu afise inzigo, ashobora kutabakorera ikibi ariko azoshigikira abakibakorera, azoba avuga ko amajambo mabi avuge n'abantu atanazi. Aha rero niho nariko ndavuga ngo ikiganje ubwenge bwacu nico kiganza n'ingeso zacu. Nimba amajambo yo muri Bibiliya tuyavuga ku munwa gusa canke tuyazi gusa dushobora kuyasigura, ariko za ngeso vya vyizegwa bivamwo ingeso zacu, iryo jambo rikaba ridashikayo, biriyo nivyo bizogaragara mu ngeso zacu. Rero nk'uko nabivuze, ingorane naha iri. Ingorane ntiri mu ijambo ry'Imana. Umuntu azokwiba ntazabeshe ngo ni Bibiliya yabimutumye. Umuntu azobesha ntazabeshere Bibiliya. Bibiliya irafise ibintu ivuga mu majambo yumvikana, kandi ababigendeyemwo baba abanyangeso nziza, bimwe vyeruye, kandi aho bari harahinduka hakamera neza kurusha. Ikibazo dufise canke ingorane dufise n'ubu ndayisubiremwo, hariho abantu bafashe ubukirisu nk'idini, bumva ko ari imigenzo gusa, bumva ko ari ukuja hamwe n'abandi bakagira bijya nyene bikogwa mu gihe cyo gusengera hamwe, ntibumve ko ajya amajambo babwirwa bari mu rusengero ategerezwa kubaherekeza basohotse, akabana nabo mu gihe cyose bamara bari mu bikorwa bitandukanye, akaba ariyo bisunga mu ngingo zose bafata. Hariho abantu bumva umenga ubukirisu bugarukira hajya nyene mu rusengero gusa. Hariho abandi batabizi, batavyigishwa, batagira umwete wo kubirondera, badasoma ijambo ry'Imana, bataririmbura, niyo barisomye basoma baronderamwo ivyo bipfuza bo gusa, badasoma barondera kwigishwa ico Imana ishaka ko bamenya. Nico naco nzokivugako, kuko n'igihe dusoma ijambo ry'Imana nabi dukuramwo ibitari vyo. Umuntu arashobora kuza aronderamwo ibishigikira ububegito bwiwe, aho kuza kurondera ico Imana yavuze cyo mufasha gukosora ubu bubegito bwiwe. Kandi ico umuntu arondeye arashobora kukironka, kuko aca yiha insiguro ihwanye n'ivyo we yipfuza. Abo rero nibo baca batuma abaturaba bavuga bati bwa bundi ukwizera rukirisu nta kirimwo, ni ibintu vyo kudusamaza gusa, ni ibintu vyo kudutesha umwanya, nta buzima burimwo. Ariko namwe muravyumva ko baba barenganije ukwizera rukirisu. Ingorane ntiri mu kwizera rukirisu, ingorane iri muri abo bantu bitwa ko bakwakiriye ariko batakwemereye ko kwinjira ngo guhindura ivyizegwa vy'urufatiro ubuzima bwabo bwubakiyeko, maze ngo biheze bihindure ingeso zabo ukuntu babayeho ku munsi ku munsi. Reka ndangirize ndakubaza nti mbega weho bimeze gute? Nimba uri umukirisu, mbega warugururiye ubuzima bwawe, ijambo ry'Imana rirakunyengetera, rirakuramwo ivyizegwa vy'ibinyoma Satani yinjije mu mico yacu, rirakugorora, riragushira ku murongo mwiza? Nimba utarakwakira, nta n'ikindi nokubwira, ihute wakire agakiza, wemere kuba umukristo. Birafise ikimazi mu buzima bw'uno munsi no mu buzima buzoza. Hanyuma nimba biriko biragufasha, nimba biriko birakugirira ikimazi, wibuke kano ka video, kano kareresi, ugira uwundi muntu ufashije kukaronka no kukumviriza, kuko ikigufashije hari naho wosanga hari n'uwundi agikeneye cogirira ikimazi. Imana ibahezagire, Imana ibakomeze.